burya twabonye byinshi aribyo nashaka ko burya mubyumviye kuko bavuga ngo imitwe ikoranye yego jewe burya mwenda afite ikibazo gikomeye cyane iyo duseneze kubwira ya madame umugore agira kabiri madame ntarota asubira inyuma ntarota abyibagira ntarota abireka ubu rero bwize ku rwego rwo hejuru urumva tureke madame mushikanje urumva n'intambara cyane aho kumugore agira kabiri uragaba uragaba ko rumaze kuvuga ngo uramukunga ukunda ujya undi ngukunda ujya urakari uzoba wikwegeye sawa ikintu rero gihari ngaha uwo mukobwa w'uzo murondera naje ndikunda cyimvira ico urumva ega n'abadamu mengo ntabona uburemere bwabyo waguma adadaza gusa ngo yangura ngo ni nishu yibazo dufise no solution ko tubikora ibiki ibintu nk'ibyo je rero kintu mbona ngaha uwo mukobwa ntuzo murondera sawa uyo mugore ariko akonguzana ntuzo murondera wewe mubwire madame wenyene aba rero genda kwitorera uwo kuzanira kandi nayo ingorane zoza we nizogufata nizomusubira ku wenyine niyo nako mwikomoje yego byago byose bizoba kuri we nta nakimazo kubaza ko rasiyo wamuzanye niwe yagiye kumwironderera kandi aramuzana niwe yishimiye niyo ni point kabisa umbwiye nako niyumvira je numva nako numva ngo birandenze no ngo jewe ntabyo nkeneye nabiri kujamo kuko hana ubu baragoye cyane ngira ngo rumwe umugore umwizigirwa ni kibazo urabona nka madame Farhana iyo twabaye ni kuri bose tabiye mu bibazo urabizi wowe twabaye mu bibazo mu bukene budasanzwe biki ngo tuba twarateye intambwe renga cyane namudonya babwira ati babwira ati ni wahindura ubuzima kwa ubuzima bwiza uzuhindura umugore wawe ubuzima nuzuhindura umugore rero ucyuzana rero kujya mu bijya by'abagore ndio jamii cyangwa uje usanga umuntu akarasubira inyuma nk'ibirenge noneho ariko akonguzana umugore agira kabiri uzomuzana haje wiwe cyangwa uzobira kumushira handi haje nyene muhira bakubwira ati nyine kutubana ntaje kujya kure cyangwa gute uraraba bagaba Farhana naza hinduka umukozi uraga sinzi reka naje ega ni mpamvu naje biguma bindira amakinga bara abagore bagira kabiri baza biganza baza biganza nshuti probleme acho reka nabwire nk'icyo mbwiye azamwirondere wenyene bizobabasha naza rero kumwiko kimwe mu bintu nishimira cyambere kuba ngufise sivyo ariko ikintu cyo nyine no kubwira ubu buzima tubayemo umuntu wari we wese yifuza ko mugenzi we abaho uko ashaka ariko siko bigomba kumera umunyabwenge mwiza ni uwigira ikijuju imbere y'abigiye abanyabwenge sawa rero ikintu ngomba ko dukora ni kimwe ndazi neza yuko bamwe batankunda ariko sinaje kuresha abiwanyu naje kuresha wewe nakunze wewe ikintu ngomba ko dukora ni kimwe twigira ibijuje imbere y'abigira abanyabwenge iriya ni famiye nitwogwana nabo kuko ejo nzobakenera ikintu rero gihari reka urukundo rwacu turushire mu ibanga ngo bicare bazi yuko atari urukundo ruhari hagati yaje nawe sawa kuko buke ndazi cyo banyinkira no bukene yego nta mahera mfise ariko ndumukene atunze ingabirano ico kimenye n'umungabirano mfise harimo ingabirano yo kugukunda nizo bwa mbere ndabizi inyuma yuko ndirimba neza inyuma yuko nzi gushona inyuma yuko nzi kumenyesha amakuru ariko gikuru ndazi kugukunda kandi ndazi kukwitaho sivyo rero shira umutima munda ibintu byo kudushira ku mastati yaha naha ubanze ubihagarike twe dufocusinge gusa icyo dukeneye ibi bindi bazobona gusa Imana ibakwita surprise aho uvuze neza cyane kandi ndagutahuye gose urakoze kundemesha umutima wanjye naje ndagukunda ikintu cyo nyene nkunda ndakunda kuraba uri kuravuga Imana yakuhezagije mu kanwa heza kandi yava amajambo meza kandi bizi ko ndagukunda kandi cyane ariko hari ikintu wanze kumbwira
ndashaka ikintu wankundiye kuko ndazi nawe urabona ko ngiye kandi birakuderanje cyane ariko ikintu gituma utamba inyuma niki genda kikubwiye waca wishima ndashaka nyine ntushaka ko nishima ntushaka ko nishima ndabishaka ariko sindakikubwira ubunyemeye ndashaka ntushavure ntacyo ndakubwira ubunyemeye nzobikubwira uwundi munsi murashonje mbere cyangwa ushonje ubwo tumaze munera ko yahishije we inzara none kwakwake Muni! Araza we ntwagira abashitsi none. Munera no sinzi ibintu arimo. Cyana dutaye urumva. Cyaraki. Ariko urazi ukuntu zibakira abashitsi. Ariko arateka. Ya narondera ariko abaratevye baranyibwira. Abanze nyibwire. Wewe kuma hiyo. Uzuza nyinja gusa nta kintu. Uzuza nyinja atazofise ntutsi. Munera bunyarutse wawe. Ndashaka kumbwira kandi umubwiza uko uri wadaye nukuri icyo ndagukundira ndakikubwiye uca usara ukaduga hejuru rero ubu nyine ntacyo ndakubwira uba urihanganye nzu yikubwira undi munsi igihe kimwe mama yigeze kumbwira ngo bakobwa bo mu gisagara mwikundira bya bihungu by'ibibogare byateruye ibyuma b'inzobe barebare je nanya cyane bandika gufi ndirabura urumva mfise n'ubukene mugo nkaje ndabi ikimetemete nifitiye urazi ko igihe naza gukoresha byaruhaye ikirwa cy'amezi 3 ndavyimura mvuga ati mana yaje uburanzana mu Turukiya inzobihera zire byagenze gute nyine nuko umugisha w'umuntu n'umuntu niyo mpamvu nakubwiye ati Imana ifise ikintu yateguriye umuntu wari uwanje kandi nasanze nawe kube warapfuye urabora Gashe bya bintu nakubajije n'igute none bya bintu nakubajije bya wundi mugore wa kabiri n'ubu uracyabandanya ubona yuko ari inzira yonyine yewe iyo niyo nzira kandi ndabigusabye naguhaye umwanya uriyumvira naje rero gutora inyishu ndayifata nk'inyishu mu buryo butari umugera aho mujya munsi wapima umugera wa sida kugera gutora inyishu nuko ndabifata ko nawe we jefa kumpa inyishu yanje wana kandi nibaza ko ari nziza hariho ingingo zimwe umuntu usanga ufata mugabo ataba ari ingingo zoroshe uko byafashe umwanya utari muke nabyiyumviriye ndabyiyumvira ndabica hirya no hino ukuri amahirwe yo kwemera icyo kintu yari make rwose yari make ariko naho biruko nta kundi wabyemeye kugerageza urabe ntuze kumwikoma nta na kimwe kizonshikira ahubwo ni ibyishimo gusa ni ibyishimo cyane oh my god thank you husband icyo nicyo mukundira merci beaucoup kandi nizeye yuko atana kibi kirimo nta na kimwe kizonshikira atari uburyohe no kuryoherwa n'ibyishimo mu nzu gusa nasubiye ndakubwira urabe neza nizo mwinjire mu ishyamba utazi nta kintu ntazi n'usanga waciye umuntu utazi si ibintu byose iyo ubona ngo amarabero bafise ijisho bafise amataye ngo bafise ibi na biriya aha uragabe ego ndasubiyemo ingaruka zabyo ntuze kumenya reka kumbwira ibintu nk'ibyo turi mu byishimo sheri je ndabizi neza yuko tuzoronka umuntu nyawe yiyubashe
aza kutubaha kandi umwana mwiza aza kutuzanira ibibondo byiza setu jewe ni byishimo ni byose niye kukokereza ya nkoko yawe ukunda ujye uryoherwe kuri iyi nkuru mpaye sibyo twenga rero nkoko ndayiheke ndayiheke nyantango smile ama smile ari ngaho shaka ariko nawe ntacyo ngiye kugutekera inkoko yawe Hadi. Urazi ngine wamara maji. Nije nakumara maji. Urazi ngine wamara maji imbere y'umugabo. Jewe ndiko nditapa ndamubwiye ko wahindutse usigera umukobwa mwiza usonera wahebanye naye kagahimbiri kawe usigeye muhuye muri navuze yaciye ntwenga. None je nitafye nasubiriye nimaze mvuga ngo umutwe wanje yarahindutse. None Sandra nakubwira ko urabona muri kumwe n'ujya muhungu. Numura cakwega jewe hati jewe hajya muracakwegana oya yambeshe vrema uwo muntu abikubwiye arambeshe nawe ni bofre wawe ngo ahora babona oya umve ndakubwira ikintu kimwe yabonye undi nkadusa urazi ko ndakukunda ariko umunsi nakwiboneye n'amaso yiwanje jewe nkakubona ico nzogukorera uzokwibaza yuko twavukanye canke ari undi muntu baguhinduriye nukuri yarabeshe ngira uwo yabonye si jewe nuko ujya muhungu twarahebanye kera ko yagiye ku kazi twarahebanye n'amagara kera usagiza ngaho imbere yiyanje yambeshe hajya sinkeneye kubera ko utanyumva ariko ibyo ushaka kubera ko udashaka kuntambura ko ncinda gukeneye ko nkeneye ko ejo hawe haba heza ndabizi kandi ndabizi ko unyifuriza ibyiza ibihe byose ariko yambesheye jewe ubundi umuntu agororotse ameze neza ubona ko Marova ari umuntu mushaka kugirana ejo oya ibyo ndabizi cyangwa bifuza yuko uzorongorwa n'akanya gahimbiri ku buryo azomeye gutera inda ntamenye rasyo aheruka atera inda abajewe ncenja mbadepanse inzu ndakurihire inge ndakumenye n'umwana ubyaye ndamuriha ishuri urumva ngumbe ndakureze ibyo sibyo nifuza nukuri Sandra nifuza nanje neza imbere yanje kandi nifuza kumererwa neza uwo muntu yakubwiye bofre yakubwiye yuko jewe ngendana na Malove oya jewe ndagusubiriyemo jewe ndakwifuriza neza nta nabi ndakwifuriza nta n'ikindi kintu nkeneye kumva yuko no mwibarabara uri kurarengana umubonye gusa somse nkariya uzocukana atazero rihari riri hafi uzofa umusubira inyuma yovuye ariko sinkeneye yuko umuntu aca mwibarabara rimwe byo bindi gusa ngo murahuriye urucyara ucukana sindabikeneye yuko numva ibyo ndabyumva ndakwinginze sinkeneye yuko jewe ungwaza umutima nkeneye yuko wewe ubaho mu buzima bwiza sinkeneye iyo besire y'umuhungu w'umumayibo batazi mbeba hehe arafite niyo atahujyanye Sandra reka kwibabaza umutima uwo yabonye si jewe abakobwa usanga basa n'abandi urumva aho usanga yabonye undi mukobwa dusa agaca yibaza ngo ni jewe ariko si jewe je twarahebanye kera nta kindi kintu ndakwifuza nkeneye yuko ujya muhungu muhebana burundu apana guhebana bukebuke burundu twarahebanye atakindi sawa twarahebanye genda umena y'amazi nzanire jinga uko wamugwaje n'umutima oya birageze kuturihangana vraiment no kwisi ibyo no sivyo Farhana karibu mu rugo murakoze cyane mwe muzanywe n'amahoro gusa amahoro marembe kabisa bitabana umugabo abana baraho barakomeye sinzi abi wawe nabo bene uri nabo yo wifi Habyarimana cyane Habyarimana ega nanjye ndabakeneye nko kubavuga ndabakeneye kandi cyane iyo bakeneye umaze kubabyara ubikikuzanye rero ubikikuzanye nakuzaniye ibigushimisha ntibike nushaka utangure no gutwenga umwenyure neza sintwara kuko nta kintu nza ndumva ubiriza wifi nkubwire ikintu kimwe jewe uko mbona uko nukuri ko Imana nta kintu nkunda mu buzima nk'abana ibibondo rero
Imana ntiyampezagiye kuronka abo bana ariko nariyumvire ndicara hasi ndiyumvira ndasenga Imana yo mu ijuru wasana wasana ndindira basi nkubwira ibyanzanye wifi nawe bimeze gutyo sindihebura kuko ndabizi ko Imana ihari kandi Imana no muri zero irakora kandi urabizi neza ko muri zero irakora so nibya ariko icyanzanye ngaha nari nje kukubwira inkuru ko niyumvire cyane ibyerekeye umugore wa kabiri kugira ngo umusaza we nawe aronke ibibondo asa n'umugore wa kabiri wabyumviriye wowe nyene mu mutwi wawe mu mutima ikintu ukivuze nyene ugikuye ku mutima neza cyane Farhana nibyo neza cyane ntibyari byoroshye ku mugabo wanje nari nagerageje cyane kugira ngo numvishe umusaza wawe ko iki kintu gikenewe yari yabyanse pe ajyama ku itapi aranka ariko yabyemeye yarishimwa ashimanira nishuye kuri ubwo rero nashaka ko umfasha kurondera umukobwa uzi ko afise ingeso nziza w'indero wiyubaha turabe ko dushobora kuja iwabo tukabirasaba aze kumbera mukeba kuva aho wambwiriye inkuru iyi niyo nkuru ya mbere kuva wagashika mu rugo kwa musazanje umbariye iryoshe indyoheye kubona wamereye musazanje yuko yorondera uwundi mufasha akatubyarira abana ko wari waratevye none kubyiyumvira erega ibyo bintu nabyumviye kera nk'imyaka 5 iheze ariko ngerageje kumubwira musaza wawe n'umuriro ararahira nashaka kubyumva nashaka kunahura buhoro buhoro mubwira akabyanga n'ubu nakoresheje ingufu nyinshi cyane kugira ngo abyemere ujya nawe nyene asharangoye mu bangoye mugabo rero Imana ishimwe k'uyo mutima wagize kandi ndagushimiye nk'uko ubivuze ngiye kugikorera ndondera akakobwa keza k'akamanzi kazotubyarira abana beza batagasa sibyo kubyikuriye ku mutima ndabigushimiye ubusimbira rero ngiye ku kazi kanje ariko rero uzombwira rero ukuntu bigenda nukuri nta kibazo nicyo gikorwa ngiye gukora kandi urakoze cyane karibu kandi mu rugo sawa mbwo sindaguherekeje ku munezero mwinshi mwava ngo ari mu ibarabara nta kibazo ushike amahoro Imana ishimwe Farhana we nyene agikuriye mu kanwa kiwe kwakene ko musazanje twomuronderera uwundi mudamagira kabiri atubyarire Mana urakoze nta mizokurikira nzovyimenyera vraiment merci ndakengurutse ndahaze no musi ibintu wari wabyiteguriye kabisa neza cyane nanze ko wirirwa muhira nigeza kugira mu gikoni cyewe nyene ndabyaranje iminsi yose umukozi hanyuma nenda gufite inkuru shasha n'amaze nabwetse imbere koje gufungura imbere kujya kuruhuka icara kwanza ngatuvugana M.AISHA ko bukeye uko bwije wamana wowe muri inkuru nazibura gute ushobora kubura inkuru ndabwira bishasha ku munsi rero ikiri ngaha jewe ubu ufite umunezero ku mutima nturaba wose ngo wuzureho umugabo ndafite igice cawe urazi ingene bimeze cyo kigutse umunezero n'igice reka ndakikubwire tunezerwe twese nkeneye kunezerwa jenyene umufasha wanje tutanezererewe hamwe neza cyane ikiri ngaha rero jewe navuganye na Farhana wa mudamu wa musazanje ndabizi muramwanje jewe yambwiye ati nkeneye yuko ufasha kurondera umukobwa uyo mukobwa tumurose cyo ndamubwira musaza wawe amuzane abo umugore wa kabiri atubyarira abana iki ego nabwiye ko ari inkuru nziza Farhana wenyene abona yuko bishoboka ko yobivuga n'umunwa wiwe arabimbwira n'ukuri n'umutima umwe ahubwo nanje navuze ati Imana icyo umwana wo mu amasabye arakironka urasi ko nawe ndabiririra
ngo we nyene yavyivugiye n'umunwa wiwe yabintumye ndamufashe kurondera gakobwa kazotubyarira abana basengezana. Nawe rero ugire icyo ubivuze ko namba hari umukobwa wawe guziga nko mu bagenzi bawe cyangwa nka mushiki w'umugenzi wawe ibintu nk'ibyo ufashe. Gusa ndarengewe kubera ibyo birusi bya bose. Yabonye yuko nawe nyine umwana akenewe. Ibyo bintu ndabiheruka muri za kade z'intumwa za kera nawe. Igihe cya Bikira Mariya. Nawe rero ubyamuje ko rero nawe ngiri kubwiwe wenye narabivuga n'umunwa wiwe atanumwa bimubajije bazi ko nta nibyo nawe bwamubaze mamanje natinya nabona mpereye kubimubwira wenyene arabyumvira arabimbarira amushiki umugabo wiwe arosha kana ugira icyo ufashije muri ico urazi kuko uyu uri ku kazi uca mu nzira nyinshi ubona benshi ushobore kubona yuko ufasha kurondera akumikeza. Ndafite icyo nagufasha ariko imbere y'uko nugira icyo ndakubicanye nugira icyo mfashije shakura inyatuzine neza imbere y'imana wawe yuko Farhana wenyine ari we yatuje icyo kintu akacemera kwa ndakunze we ntiworoshe uba waramufate ko n'umupanga cyangwa imbugita kugira ngo ajyature. Je ntacyo namufatira ko nakimwe umva rero owe nukuri ndisire yuko atanakimwe je umva jewe nta nakimwe je namugizogira bivuge wenyene Imana yo mujura ntirabibona. Kandi urazi ko ntokubesha atari kenshi nokubesha mwana ubizi imyaka tubanye yamaze ngo icyo mwana w'umwana ririye arakironka ati ko nara ndabisaba nigeze no kubikubwira ati ugira icyo ufashije kuri musaza wanje ureko ubimubwira ukavuga ati ntibishoboka tutagiye kure tudataye umwanya. Buriya ndafise umugenzi wanje dukorana umugabo wa Sandra umugenzi wanje Pampe urazi ko ari abantu b'imico n'imigenzo atibagiwe indimi. Rero Sandra afise muto y'umugwe hari ni umukobwa mwiza w'intungane muravye ku ishusho imvugo yiwe imico yiwe n'ingene yakira abashitsi. Yitwa nde? Yitwa Hajya nimba ntibagenda n'ihene Hajya. Iryo zina kumengo sirishasha mu mutwe wanje. Icyo nokora umukobwa munini gutya w'inzobe ikiri kiwawe kandi icyo kiza kuri wewe ubona urafise kwishiramo presiyo mu bintu uri bitonze amiri binoze ntegereza kuko jewe kuri musaza wanje kuma wica. Rero icyo nokubwira cyane no gusaba ibintu tuvyitondere je nzofata umwanya mvugane n'umugenzi w'iwanje we mugabo wa Sandra. Hama nawe nyine uramuzi Sandra muravugana biteni turayaga duwe mu barabara biteni sawa. Ariko iki kintu kizotubera inzira y'amahoro y'ubumwe n'umutekano nta kibazo kizobamo hagati ndakwijeje. Reka shiraho mwashize sawa aho rero urakoze uko na Farhana namwemere ndavuga ati urakoze muramukazanje ngiye kurondera nce kubite no ku mabuye jeje ni narishashaye umubebe avuye kuri musazanje biranteye amakenga. Oya ntugira amakenga babashira aba yansirire kubera buriya uhagarikiwe n'imwe mbaravoma oya ntugira amakenga kuri Jose man ntugira ikibazo na kimwe Farhana we nyene yabivugiye amenya izuba riva.